ngo aba producteur bawe gituma bagenda ngo kubera ngo utabahemba neza wowe ivyo uravyemeza ukunda abakobwa bameze gute bameze nkawe I love you ngo akunda abakobwa bibimetemete avuze ngo abakobwa banini donc bameze nkanje nk'ubu usanze nk'umugenzi wawe umwe mfamfe wo ku mutima agendana n'umukopine wawe wogira iki uyo bagendana bajyamana bagira umukobwa mu ba ex bawigeze guhonga bavuga guhonga ijambo mu kirundi ryumvikana neza umukobwa ageze guhonga inoti rifadika wamuhonza angahe nta mukopine araguha inoti bakunzi ba Buja Hit TV turaramukije cyane yes bandanya mukurikirana ibiganiro vya Buja Hit TV ku munsi bazana ibintu bishushe kandi ibintu biri numuriro nurubeya ibintu biraka birashushe kuri microphone mukumwe na Nancy Amanda inyuma ya kamera hari CK Professional uyu munsi nkabandi quelque part nagiye kuraba umuntu nyene asanzwe azwi cyane tubazanira ibintu biri class sana turi kwa Masterland tukaba turi kumwe na Masterland bite ni sawa urashaka kuramutsa abakunzi ba Buja Hit TV n'abafan ba it's okay Yambu Buja TV ndamukije na Nancy ndabakumbuye na Nancy ndamukumbuye ndibwe bakunzi ba Buja Hit TV turacari kumwe na Masterland nkuko mubibona dufite ibintu byinshi cyane cyo kuvugana na Masterland ariko imbere ko tuvugana na Masterland reka Masterland abanze atubwire akabijya ka 2020 akabijya ka 2020 nakonzi tubwire ikintu uzotwereka kiri special tutigeze tubona narabemeye kuba present kuboneka muri 2020 kandi byarabaye gidija gushika mu kwa gatatu maze ko kuri concert zitatu tumaze kuba muri Master Music twahinduye schedule gukora tumaze kuzamura abandi barindi bashasha tumaze ko dukora volume 1 muri Master Music aho irimo barindi batandukanye mu Burundi bashasha abo twari tuzana dukorana n'abari muri diaspora hama party ivyo Masterland afite indimbo ya mbere agiye gusohora vuba muri ndwi nyene yitwa Ikimetemete umva vyose ni vya 2020 ego bakunzi ba Buja Hit TV bandanya mukurikirana ibiganiro vyacu bandanya mukurikirana the number 1 TV bandanya mukurikirana Buja Hit TV nkuko mubibona muri kumwe na Nancy Amanda kuri microphone tukaba turi kumwe na Masterland Masterland wa ukwawe umuziki w'u Burundi igituma mudatera imbere cyane niki kwanza utambajije isiguro y'ikimetemete urakizi ndiko ndaza ariko ndashaka kwanza kumenya impamvu mudatera imbere cyane nagira ndakikubwira ngo ndakikwisha niba kimbaza turatera imbere ariko hariho inzitizi zimwe cyangwa ama challenges aba hari muri industry atuma ibintu bimwe bitanyaruka ariko uvuze ngo rutera imbere woba wirengagije intambwe twagiye twashikako wirengagije abaririmbyi twagiye ku level yo kushinga ama label nka Kuke yase TV station yiwe Bant Boy ni studio muri rimvyi yagutse abaririmbyi benshi basema investment bakora uraje ma video dukorana ma video wari international ma audio naza ko hariyo ibyo twateyemwe imbere byo gushima ariko hari n'ibindi tutashikako navyo nyene byo kwizera ko dushikako nibaza ko hariyo step zimwe zo gukenguruka n'ibindi bikiza ariko icyo mvuga cyo kimwe urugero rw'umuziki Burundi cyangwa aho utegereza gushika bivana n'urugero igihugu muri rusange ko kiba cyubatse no musi turavye kuri Forbes cyangwa ama top 10 y'ingene ibihugu bipanze financièrement usanga Burundi buza mu bibanza bitatu bya nyuma ku isi none gute ushabifuza ko umuziki woza mu bibanza bya mbere bitatu ku isi mu gutera imbere kuko bijana n'ama aspect financier y'igihugu bikajana ingene economically igihugu cyubatse ingene amafaranga atembera mu bantu kuko muhanda bivuga ntabwo Nancy canke uri mufana akunda umuziki cyane azoza gusohoka muri club bari ya 30,000 canke adepansa 50,000 mu gihe atagira na 10,000 yo gufungura icyo ni ikintu kigoye abakunzi barakunda ariko
uko ubutunzi bw'igihugu buzoza burisununura ikigega cy'igihugu kisununura amafaranga aba menshi mu banyagihugu no kwinjoyinga furaha bice biryoha bice biba byinshi abantu aba event bakaza ari benshi kuko n'abantu bafite amafaranga reka mbanze mbwire abariko barakurikirana Buja Hit TV Masterland shoko atanyumvise atantahuye uko nashitse kuvuga navuze ntibatera imbere cyane gutera imbere ndabizi ko bateye imbere kandi birashimishije aho mugeze ni vyiza tubiravye ni vyiza nkuko wabivuze tumaze kubona abaririmbyi benshi ubuzima bwahindutse nuko mwateye imbere nari mvuze igituma mudatera imbere cyane yes abakunzi ba Buja Hit TV bandanya mukurikirana ibiganiro kandi nimuze muribagira kugira subscribe nimuze muribagira kwandika commentaire zanyu no kulikinga Masterland ukunda abakobwa bameze gute bameze nkawe uvuze bameze nkanje ushatse kuvuga ibimetemete okay turagarutse ku kimetemete watubwiye ko ufite indirimbo yawe nshasha yitwa ikimetemete uririmba ikimetemete washatse kuvuga iki ikimetemete kwanza kumenya isiguro yacu ikimetemete ni ijambo ry'ikirundi rikoreshwa ku bintu byose byiza cyane cyane bidoshe ibintu bidoshe nk'ikigori kujya ikigori baki yo baki ajya mu ndimiro aho cyakuze hageze ko bimbura ibigori bashaka gusanga ibigori bivyibushe usanga kimwe cyaje ku bigori bitatu kandi bivyibushe cyane ati ibigori bimetemete mugano kenshi bakona kuvuga rero ku bakobwa n'abigeme abamama base amataye nyine meze ko kubisabo bibona isabo nko kwabo sinzi ko abafanizi bahora bakuraba gukora ama interview ya stand up nibaza nuko nyine nawe muri kimetemete nabibona nyine navuga ngo nakudiraga Yes wakunze Buja Hit TV ngo akunda abakobwa bibimetemete avuze ngo abakobwa banini donc bameze nkanje ariko Masterland gituma ambeshe ngo madakivuge Masterland urambeshe igituma udakunda abakobwa bibimetemete je dusubira inyuma jewe ndazi abakobwa bashika muri babiri kandi bato byavuzwe ko mwasohokanye none kutubwiye ngo ukunda ibimetemete bo ko ari bato uretse ndetse no kwinjira muri abo mutasohokanye kuko sindi subira mugabo abo twasohokanye abakobwa babiri twasohokanye bari bato bato ariko urukundo rutandukanye n'ama condition urukundo agene bwa condition ni nkuko nawe ushaka kuvuga ati je nkunda umuhungu ameze nkande jewe nkunda inzobe imbere ya byose je ni inzobe kwanza ibindi biza mu nyuma inzobe ego kana kubwire ari gihe tuza guhuza sange tugize akanumva nk'abakobwa bavuga ati gishaka umuhungu ameze nk'abandi tubona amafilme ameze nka Command Schwarzenegger six packs ariko kakasha twagwa n'umugabo sinda imeze gutya kandi kamukunda kamwiyumvamo kubera iki urukundo nirugira condition ndashaka kuba nkunda abakobwa bameze nk'uko umugabo ugasanga finally duhuye duzohuza ari mugabo urifuza ko nzosohokana n'umuntu afite ibyo nshaka kuko atuma kubabaza nyine afite ibyo ushaka umugabo ati nakundi mugabo ko baje usanga si ntari no muri showa zawe tumenga barahovye Masterland utubwijije kuri utatubesha umaze gusohokana n'abakobwa bangahe babiri oya abantu baba Junior dupfana abantu baba star misi so babajije ibibazo barabesha nimuvugisha ukuri abakobwa babiri gusa yego dusanzwe tuzi ko abantu baba star muri abantu mukundwa n'abakobwa tureke nabo mwe mu bamwakunze mufise ukuntu mukundwa n'abakobwa ugomba umbwire ko kuva waririmbiye kuva twakumenye umaze gukunda n'abakobwa babiri yego babiri bema kuko nani sigo nyinshi notanga mugabo I'm honest ndi mukuri cyane ibyo ndikavuga ariko byagenze kuko kenshi je kuganje nka Masterland abafans banje ntabwo ndabakonsidera nk'abamuke gukunda no gusohokana kuko umufans akunda indirimbo zawe nakunda wewe akunda kuri umustar kuri scene waryoheye abantu mugana akunda wewe personally mugenzi wa nahevye muziki wa umufans umbaza wakinkunda canke mugenzi wa nazimye nakikurikiranwa nakihamagwa muri concert nagikora indirimbo ngo bayikunde urumva nico mvuga ati rero urukundo rutandukanye n'ivyo byo kuba umuntu akundwa nawe kenshi nigisanga umuntu yigunze kandi akunzwe na benshi yes
none ga Masterland abakobwa uvuze ko aba fans baba bakunda umuziki ariko bataba bakunda wewe ntagiye kirashika ugakundwa n'aba fans sana kandi bakunda umuziki ariko kabiprofitiramo byose nibigiye bishikira bakora no kwivuga kenshi ngo abahungu baririmbyi bakunda kujyamana n'abafana bakuye kuri Facebook Instagram WhatsApp jewe nibyanshikira na rimwe kandi ni mu Burundi bafise aba followers benshi nakurikana cyane ko ndafise aba followers hose hamwe barenga 50,000 kandi benshi n'abakobwa kandi banyire ku rukundo no publication abakobwa n'abamama ariko siga profit ibyo kuko nsanga mu kazi kanje bidahuye kuko kenshi niki usanga uvanze urukundo uvanze ibintu biri private hamwe n'akazi kashagafa none ga Masterland biramaze gushika umukobwa akarira ku bwawe namubabaje canke abayiki yagukunze nyene byasaje urukundo rwashushe ari moto nyene akazi ko mwese ndagukunda urabizi koko ndiyo birabishika biramaze kugushikira umukobwa akarira nawe ukanka kabisa uvuga ati wapi wari umufans jewe ndibishoka sindusohoka n'abafans oya uretse n'ibyo fans ari n'abakobwa mu buzima busanzwe bakunda umuhungu atari n'ivy'umuziki nkuko hari n'abandi bahungu bafite abakobwa bakunda cyane batabaririmbye nanje biye bishika mu buzima busanzwe bandi nanje byanshikira maze gushika umuntu akankunda sinamukunde nanje kandi maze gushika ngakunda umuntu ntankunde yego wibaza ko bakobwa baba bagukundira ubwiza canke baba bagukunda kubera uri umuririmbyi igikundiro nta kisiguro gifise igikundiro ni nko batabona kigura haje n'umuntu uzobona ngo akunzwe ngo kanga afite amafaranga n'amafaranga ntagura igikundiro anigibasha mu kugashaka kuguhenda mugata gukunza ko afite profit mugabo nibaza ko igikundiro ni ingabirano Imana yampaye nivyo mu mbana no ma concert nko Amerika Ngozi no tutebwa bishike ko igikundiro mbafise kiba kigaragara mu fans nibaza ko ni ingabirano y'Imana ni ma gift Imana itanga kujya Imana itanga ubwiza ku maso itanga ubwenge itanga ubumenyi itanga amafaranga itanga ubutegetsi kurongora abandi nibaza ko ama gift y'Imana yego Masterland Ngozi nkuko bivuze turabizi ko ahora Ngozi kandi twarahashitse même si tutahatevye cyane ariko twaronse amakuru yuko byagenze neza cyane turi tumaze igihe tutakumva ariko biradutangaje ukuntu Ngozi bavuga ko wari wavyishe wibaza ko vyavuye kuki kandi turi tumaze igihe kitari gito tumva utavugwa cyane kuvugwa nibaza ko navugwa gusa n'imizo gusohora indirimbo uko ariho kuba uri muri trends zama article uwandikwa uvugwa kuko nakoze nyuma ya album yanje ya Ego nasinumvikisha nakoze amakolabo n'abandi baririmbyi kagenda avugwa nakoze na Media Tour Kigali mu mpera z'umwaka yanyine ibintu byavugwa n'ingishika nino na shimfu tumwe muri Master Music ndashaka kutavuga nka Master muri ririmbye ko nka production cenga CEO wa Master Music nakoze concert ya Malahaba nayo yagenze neza fana babanyishimiye cyane kuri EFB imaze ko indirimbo mbana nakoze cyambe na mbere ziba ziri mu mitima y'abantu ni nyinshi guhera 2010 ndirimba ni indirimbo nyinshi cyane mbese playlist imara isaha yose ari navyo byatumye ndana sarara na performance Ngozi mwanya urenga isaha cyana kwita na concert kuri South Beach itariki ya mbere y'ukwa gatatu naho nyene bafana nyine baragihirwa cyane nibaza ko urukundo rw'abafana ntago ruhuye n'indembo dishasha ko urabona nk'abaririmbyi nka Farias agiye kuri scene ari indirimbo yatanguriye ko ari abantu bagihirwa cyane kuko kiya kintu kibara wakoze kiba bari mu mutima no Musena wa Maria Kariza kuririmba abantu bagihirwa kubera Celine Dion biyakoze ntibifudike indirimbo ifise garantie idahera amara Ngozi riri muhira hari numuhira niho nakuriye nibo bafana ba mbere tanguye kugira imbere ko nabandi bamuzi ntara bankunda stade ringo abantu plus de 10000 personnes mva iri crowd nini yo kuryohera nanje Imana yamfasha biragenda neza ndabashimira abanyengozi ndashimira nabo kuri South Beach banyakiriye neza yego ni navyo
nibyo byatumye nsarara nkuko mwumva ndiko navuga. Turavyumva turabizi ko abantu nkamwe iyo musaraye impamvu ya mbere twiyumvira niyo nta yindi ni concert nyene turabizi ko mukoresha energie nyinshi turabizi ko mwavuze cyane c'est normal ego kandi n'abafanzi ba Buja TV Buja Hit TV kandi n'abafanzi ba Masterland n'abantu ndi sûr ko babitaho impamvu wasaraye ya Masterland waberewe amarori yawe ari fresh ya uzuya mugabire CK niwe directeur w'amarori kwisi afise kampuni shuje. Yes bakunzi ba Buja Hit TV bandanya mukurikirana ibiganiro vya Buja Hit TV turacari kumwe na Masterland même si Masterland jenga ndacafise ikintu ku mutima yambeshe kandi ndagisubiramwo mu nyuma canke ashaka ndabivuga vyose Asha David nabivuga turashwana reka nihorere ya Masterland kubgawe urafise mu mutima urafise kuzofasha imfuvyi canke kuzogira ico ukoze ku bana babuze abavyeyi ico kintu nanje nifuvyi nase papa nakiriho umuntu atozirikana ikintu nk'enico canke atokumva agize compassion ku bantu mwe nawe usanga barabujijwe umunezero n'ubuzima n'ubukene no kubura abavyeyi no kumanidwa bari bateze kuba baronka ariko munatogira ico kigongwe yo batazi ubuzima ni kumwe ngo utaraniga agaramye avuga ngo ijuru riri hafi ucumva umenga nyene ibitaragushikirana ntibibabaje ariko nuvuga ati nafise foundation itwa Inahinduka Foundation ubu ni cooperation harimo ibikorwa bya charité tubikora rimwe twarakoze last time kugendera abagwayi mu bitaro kwa Khaled baza ko nibindi bintu bivanye n'ubushobozi tuzatoronka buke tuzotubikora nk'ivyo uvuze kuri abana bo mwibarabara kuko barababaye iyo imvura iguye ataronka yugama ataronka ico yifuka niki byababaje cyane kandi nk'umuririmbyi rero umuntu abashiki sikujyo gufasha n'ibisanga ngo kuba ufise byinshi cyo kuba ufise impuzu zibiri umwuka muhimwe usanga iramufashije ko nayo yarafise nibaza ko rero ivyo biri mu gahunda neza katamwaka wijana tutakoze ikagwa charité nk'ico. Masterland atangiye kuririmba kera kubera tukuravye turabona uracari muto kandi umaze 10 ans ukora umuziki ya ikintu cyo wacara kugoye cyane mu muziki muri yo 10 ans niki muri 10 ans ikintu cyambere cyangoye kandi kibana kigora n'abandi nuko ari urugamba kuba consistent kuguma uriko bikora nico kigoye ko gusohora indirimbo imwe bose babikora nawe no munsi ushatse uje muri ukasohora ariko kumara iyo myaka 10 ubikora kandi ugifise value mu bantu ugifise agaciro ugifise ukiri considéré c'est ikintu shoroshe ni ikintu ugamba rukomeye uko tuge mu Burundi dusingorane we manage ourselves umva twege twimanaginga ni twebwe twiproducinga ni twege turondera amafaranga dukoresha mu mafond ni twege sometimes twipromotinga urumva ni twege usanga twitegurira ibiteramo byacu ni twege twikomporeza urumva ni muze nuzipa usanga turi umva all in one mugihe hanze ivyose ufise abandi bantu bigufasha ico kintu cyambere cyangoye umva uri umwana w'imfuvyi nugira umuvyeyi nugira inarume nugira inasenge nugira nyogosenge na nyokoro okay umva nugira relatives yari yose mu muziki niko tugeze mu tumeze kubera abari kudufashigikira siyo bari actinga absent siyo bari haba duhere kuri gouvernement idutwara sanga sometimes support duha idakwiye bivaye kumbure n'ibindi bintu byinshi baba bishizwe imbere muri society y'igihugu promotion abagwiza tunga sponsors umva byose n'ibintu byangoye cyane kandi bigura n'uwari wese mu muziki nibaza ko mugabo utagomeje umutwe hejuru malgré byose bikaducumita kadusogota everywhere mugabo abandi bantu twatwereka ya face yuko twagumye duhagarariye ibendera ko dovye kuririmba Burundi hoba umubabaro wagahinda gakomeye mu bantu kuko no muziki malgré ko tutongukamwe nko bikwiye
urafasha ikibano, urafasha imiryango kuryoherwa, urafasha abantu guhimbaza iminsi mikuru yabo, urafasha igihugu. Yego, niyo mpamvu mvuga ati rero kuri kose mu buryo buboneka buri bufadika ntibyaboneka ko tunguka mugabo mu buryo bwo kubaka abandi, mu buryo bwo kugira icyo dutanze. We good. Uramaze gukundana n'umukobwa hama rimwe agakoshuka mukubita? Sinonda kubita kandi umunsi umwe nzofa nk'usi umukobwa. Igituma utazokubita umukobwa ni iki? Ni kubera cyambere nduha abakobwa cyane kuko ndabona ko muri nk'amashugwe ashari je novuga ati nk'usi umukobwa ni nkuko ufata ishugwe giroza ari zigimaro ameze kandi amota ukajegenda ukarifata ukaritabagura ukarishira ukayonyanga udakunda ibintu byiza. Makobwa n'abantu bo gutaka, n'abantu bo gupodora, n'abantu bo kugira neza nyine bagiye bafite umutima. Masterland, we mu bantu ubafata gute? Baravuga ngo abantu si beza, wowe umuntu wanka abameze gute? Abantu si beza, sinzi ko abantu atari beza, ariko nibaza ko ari isi atari nziza, kuko abantu ajye umuntu ameze kujya kwa amazi, je ngene ibintu bifata ameze kujya kwa amazi ntagira ibara, ususe mu ki récipient bleu canke ya vert, amazi yasa ko nyene. Nibaza ko n'abantu benshi bagina babivaye n'isi, ubuzima bubiki nyungu nibiki ngiri si yubatse, ariko jewe nta muntu umwe nanka, ariko ndasobanura nirinda. Umuntu wese je nkore kibi unyite ko nabi umvuze unyeretse umutima uyubujyajya sinda kwanka, kuko usanga abantu bose kwisi urabanse, ariko mbonye ko imico yawe idahuye n'iyanje kandi atana nizofihuriye naho ukosa utazikosora uzogumeze uko nyene udahinduka, ndakwirinda nka guha distance. Ariko ko yo ndakwanse nije ariko ndibabaza mu mutima n'abantu bago boba banka abandi cyangwa sinzi ngo numvuga ngo wonya nka jewe, ariko n'abandi banka abandi bantu noga ko batumwanya pore ko witeshwa wibuza amahoro wanka umuntu, umutima wawe ukavyimba ukirabuza umutima wawe. Umuntu niba yagukoresheje mubwire hamwe mu distance, umutima wawe ugumize wera, kuko yufuye Imana izo kubaza ati kuri kiwankana kuri ufite umuti wankana ya umutima wanje urera nta muntu umwe kwisi nta numwe. Ariko imbonye tudahuje cyane gose nkagerageza isho nyinshi ndakwirinda nkagushira kuri yawe ubuzima bwanje. Yego. Masterland, kintu umuntu yo gukorera kikakubabaza ni giki? Ni byinshi tubabaza, ni byinshi tubabaza. Icyo ubona ko coba kirenze ibindi ukavuga ati Jake umuntu akinkoreye vraiment no tuba duhejeje canke nca ndamwirinda? Cyambere nakunda kuba ndi kumwe n'abantu bakunda iterambere ryanje. Umva sino ndi ndanga abantu bameze kujya kwinuze ya inda. Ndakunda abantu abone binjyagira mu nko ninyajya n'Imana irankijyagira cyane gose. Imana irankijyagira uhavuye abantu bibona n'Imana yanka bwa mbere gakoresha shazi njyajya bamwe baba ari ngaha, ariko bigira nk'ibi imvo amakameliyo. Wumva nanje bose ndabakunda muri rusangi, kuko bankunda kwandikwe n'abantu bumva ko bakunda iterambere ryanje, nanje nkaba nkunda iterambere ryabo, tukafashanya tugashigikirana muri bigoye mu byiza nibo nkunda, kandi wese abakunda. Iyo mbonye umuntu turi kumwe ariko ashaka kunsambura gusambura ibyanje, gusambura imigambi yanje, kunjyajya, ndamwirinda. Yes, Masterland, nk'ubu usanze nk'umugenzi wawe umwe mpfamfe wo ku mutima agendana n'umukopine wawe wogira iki? Uyo bagendana bajyamana bagira ibaze isho gishitse jewe ubwanje numva ata kintu kinini byombwira. Master, umukobwa uramukunda? Ano rukundo ngenda rufata urukundo je ndafata kadi ni nk'ubuzima, si competition. Ndakora ibyo shoboye kugira ngo ndagushimishe, kugira ngo ndakwereke ko ndakwitayeho ndagukunze, ariko bishitse nkasanga je no apara ngo basohokana none bafata bari kumwe mu gitanda iwanje mu buryo busibanutse, nashono no bagira na kimwe, kuko icyo gihe je mba naba je gusubuje icyo nakoze kumbure mba ndaraba ko mfite makosa bwanje, ndasoma kosa icyo nakoze
icya kabiri ujye mukobwa ashobora kuba ari muri babandi bavuga ngo babidahaga byose sino muhora kivuga ati wowe rero gusa kinamufasha muri kategori y'abantu batari honest babantu atarabo kwizerwa batari fidèle batari faithful icyo gihe umuyimo natakaje cyizere ku buzima bwanje utakaje cyizere nico kintu cyambere gisumba byose ndagutekariza icyizere mugabo nta kintu cyose no gukubita no gushwanira no mugenzi wanje nawe ndamuvuga ati nawe rero niba udashaka kubaha umugore wanje cyangwa umukopina wanje umva nawe nyine nuko mugana kintu kirasanzwe no mugira nko kumukubita kugira iki ariko numva umwanya wene w'ikibano umenga ndashibyo mbwira cyane mugabo ni kintu gikomeretsa ku mutima kirakomeretsa kuko ari gihe birakuvuga ati kweriki yabuze iki wanje cyo tumagma ikiyumva bimwe n'ivyo kuko keshi haba umukobwa n'umuhungu tuba dukeneye kwihariza abakunzi ukeneye ko umukunzi abo wawe wenyene umvise kumusangira n'abandi ntibiryoshye yego Masterland wihangana iki kibazo ushaka kwibaza ibindi ariko ni ngombwa ndakikubaza Masterland umukobwa mu ba ex bawigeze guhonga bavuga guhonga ijambo mu kirundi ryumvikana neza umukobwa ageze guhonga inoti rifadika wamuhonza ngahe guhonga isese kirundi ko guhonga numenga je kwanza nanisho je guhonga sindabihaga sinabikunda ijambo ngene risona nuvumenga ufashe umukobwa nk'imalaye no niryo jambo ryumvi niryo jambo numva kumenga abantu bodyumva kana wego ushatse kuvuga niko bavyita ariko je mukunze amafaranga je ndefata nk'ibintu bitegerezwa bingombwa kuko umukobwa aho nyine deja kugira ngo abingiza arakenera amafaranga menshi uravye nkaho nk'ikanzu wambaye irazimvye ni Versace irazimvye kugira ngo yambare ubeyebwe nanje mbone ko uri kimetemete shiwase neza ifuko ndagupendezesha kwa kundi n'inzu ndashira ko turangi ngashira ko nka plafond amakaro kugira ngo inzu zibe nziza n'umukobwa uramubaka kugira ngo ase neza kandi kiyagiye nawe aragukunda gusumba nibaza ko ivyo bijya ngo yandi amafaranga bijya n'ububono kuko umukobwa nuwo no gushariza kiretse iyo bidahari so nta mafaranga y'ikirenga n'umwana navuze ngo natanze ariko ikintu gikenewe kujya nshobora no guha n'umuhungu bikenewe amafaranga ndafise makeyi bakunzi wa Buja TV Masterland naranyishura uko ndabishaka Masterland ndashaka kumbwire ndabisubira umukobwa wahaye wubatse yabaze kusubira ngo nuko mwubaka umukobwa wubatse wahaye inoti uri kuramwubaka wewe kuramusharitse uri kuramubwira myiza cyane wamuhaye ngahe wa mbere uvuga ati uyu vroma naramugabiye namukobwa nasharize kuko baba basharije ariko ndabaza no gufashanya mu bugenzi kujya nakore n'abahungu n'abahungu bagenzi banje arigishika nka Samir de Samir to Samir namuterereye ndafise n'abakobwa ndabaze kubikora ariko atiri mu byo mvoye ko ndamubatse benshi usanga bari smart amakine naco ugasanga ndagiza ka problem nkuko nanje hari namaze abakobwa nze kuyama nanje namaze kuyabaha kuko nyene mu buryo nyene bwo gufashanya mu gataje guhongana ngo no kugira iki yego wafashije Masterland abantu babasa reka ndakwiye kwiki mugorana yego je murangora sana kerishure nibaza ko ndabaze gutanga amafaranga ashika 500 n'arenga swat bishure okay hama nawe umukobwa yigeze kubera no gufashanya no gufashanya kugwa amafaranga uvuga ati vraiment mu bakopine apara mu bagenzi na mukopine araguha inoti gishukuri wakopiro wakopiro twakundanye vraiment nta nkono twahana tumeho nagize n'ikibazo twakundanye nyene twibwana nyene ariko abagenzi tumaze guha ari nabaze ko mama Emilio yego na Natasha yari yampaye mubibona oya n'ututware hi je nari mbagije mu bakopine nari mbagije mu bakopine ariko Masterland tuvugisha ukuri ubu Masterland tuvugisha ukuri ugomba umbwire ko utari muri baba type abakobwa baha inoti abakopine mukundana oya je nagusiguriye turazihana oya wambwiye ngo abakopine no mu bakopine birahari umukopine please reka nivuge igihe yaze nifate microphone nivuge neza abakobwa n'abahungu
nturi papa wiwe nawe ntabarishanya kwa kundi vuga ngo umukobwa ngo no kuri ngo no kumesa no kugira iki uso umwanya bikore umese afise amafaranga yakeneye araguha vraiment je nakundanye ngiri muto kupinaje za vraiment ngi muto wa mbere aciye 5 wa kabiri aciye 10 umva ego urumva ari urukundo go muri college aruzi bijyana navyo usanga nyine muhana nyine to ice cream kuri Saint Valentin tunuye tutu bwa bushugwe umusa Saint Valentin nawe yari umutipe yambaye yimaze ari top afise ishugwe lingana gutira y'amashugwe batwara ku mpanda natwe nze ndubana abakunzi ba Buja Hit TV banamukurikirana ibiganiro vya Buja Hit TV ndacyari kumwe na Masterland wa Master Music. Masterland aba producteur bawe barakunda kugenda ngo ni kumvo zuko batarihwa neza ayo n'amatwi nsumira ikintu ntiyumviye sinda gihamya ijana ku ijana ariko amatwi nsumira ngo aba producteur bawe gituma bagenda ngo kubera ngo utabahemba neza wowe ivyo uravyemeza makuru iyo bayivuze bakabikubwira muri interview none icyo bivuze ko ariko kubganje sineza kari yumva kuko nibaza ko umuntu umurinze deja abagiye twamanye 4 iyo 4 nari umva umenga yende nta muntu yihanganira adafise ko abayeho ko deja no ucubaho gute muri Bujumbura niturima Bujumbura nitu tujya ibyo tuguze tubaho aho turishe kenshi netwa bakamazu yaje mba ucubaho gute umva nibaza ko muri filosofi yanje nibaza ko ari kunguruza nkuko nawe n'umusiri muri Buja Hit ejo nshaka gusanga uri muri BBC Swahili sanga muri RFI Swahili ushobora ngo kuko ntiyaguhemvye ahubwo ari gihe abantu tutera step forward kuko nawe uhora aho yabaye that's it nanje hazogimva hano no munsi nje handi nkuko nabayingozi nkaza hano tubaye tunguruza it's a simple thing in life igikuru nuko ubona ko Master Music tubane bariho kuko nimba ari wavuyeho abagizo hasizeho ninde wundi yo kwemera kuza gushikira mu ngorane nibaza ko isa ni formule ubuzima yo kunguruza no gutembera Masterland je ku mubiri wanje ndafise ikintu nkunda cyane naho ku mubiri wawe ikintu ukunda ni giki ku mubiri wanje kumenga sinkunda byinshi icyo nkunda nkunda byose nabishima ku Mana yampaye ariko nta kintu kiri special nkunda kimwe ariko ndakunda iyo ndi muri bihe byiza byo gukora sport iyo ngasanga mfite ndi fit physically ndabikunda iyo nkora sport neza ndi fit nyine ku mubiri nkabona nyine ndabikunda Masterland ku mubiri wawe hoba hariho tatouage peut-être hano tutashobora kubona no nta nimwe mfise Masterland kuri kutambara amahereni cyangwa ingutobore amatwi nkuko dusanzwe tubimenyereye ku bandi basani jo mahereni ndayambara ndabanditse kugira ngo ngire decor gusa ariko niyo mpamvu ubona usanze di simple ntambaye amabage ntambaye ibiki ntabwo ubusani ari kenshi gituma nabikoze ishaka kugarda isura abantu bari banyibaza ko kuko je ngitanga umuziki bari bazi ko muziki ari kuboregwa ari kurara mu bare ari gutobora amatwi ari kwicapa k'ibintu ari kugenda n'abakoga benshi n'ubuhumbu usambanye kuno vyita bwa cyane nisho ikintu bari banyiteze ko ngitaka ko natanguye A14 nishengerageza ari kuba kwerekana ko nshaka kuririmba ngakundwa kandi ngatera imbere ndi normal nkuko nari ndi ukomeze nyene ntarinze kugira ibintu nyene biri too much kuri jeyo kandi byafashije kuko ico gihe abavyeyi none bakoze barangire confidence batuje muntu tubona ko umwana wacu tumukonseya kuba umuririmbyi kuko aguma nyene ari ukwari ni mutakariza direction y'ubuzima bwe yamufasha kuba kuzima bwiwe nico kintu cyatumye mba ndi simple ndi no kandi ndakunda kuba ndi simple sinkunda kuba ndi too much ego Masterland ijambo umuntu yoba nkagenda ashaka kubwira
usa n'abakobwa ni nk'ijambo nk'iryo ndashobora kuri kubwira utaramera ubwanwa ntibyashika abantu bakakwitiranya ko ushobora kuba uri umukobwa utaramera ubwanwa ariko ubu ufise ubwanwa ni ngombwa abantu barabibona utaramera ubwanwa ntibyoro ntiwari ubomana n'abantu bakavuga ati kakademu ni kazuri oya niyo mbwira kakademu ahubwo n'ubu nyine byashitse Kigali byashitse abantu baguma bavuga ngo ujye mu umukobwa n'umuhungu ndi kure bacha bavuga ngo ngafise ubwanwa n'umuhungu byashitse bara abantu nyine baba passage ndiciyeko neje bundi ingozi umujournalist yitwa Kivodo yabonye ndi kure yazingaje umukobwa acabona ndi sinzi mugabo je sinzi n'abakobwa yeze mansa n'abahungu ahubwo niko akundi abantu nyine benshi nyango umushonjera utisha babaye inganga ashaka mu mwanya kubona umukobwa none nk'ubu jewe iyo ndakubona utaramera ubwanwa ndaje nayo kwava nibaza kuri umukobwa n'abakobwa sa gute abakobwa nyine basa ndazi sinzi icyo kigoye kwishuri abajournaliste bo mu Burundi wewe ubona bakora iki kugira ngo mwebwe umuziki wanyu urenge aho ugeze abajournalist icyo nobabwira ca mbere nobabwira nk'ibintu bibiri ariko icambere bagende gukora umwuga bafite passion yo gukora umwuga apana kugira passion yo gushaka amafaranga canke yo gushaka kumenyekana kuko ari umuntu abona Nancy ari kuri televiziyo nanze umukobwa mwiza ansumvye iki nanje ngiye bakama microphone no umenyekana nka Nancy canke no menyekana nkande ariko icambere bagende gukora bafite passion yo kumenyekana ngiye shaka kumenyekana nka mutima k'umwuga wo kumenyesha makuru shaka kuvyiga kubimenya cyane kwikora neza kugira nanje nzi nibone kugira ama ambition kwibona ku ma chaîne nka BBC uri famous apana kumenga nguri famous mu Kamenge ngo akoze ngo cyangwa ngo mukanyosha ngo akoze kuri web TV kuri Abustar cyangwa kubera ngo kumbure ngo uvyibaza ngo kubera amafaranga kuko misi yose yukoze ikintu utagise passion yacu ni usanga haciye 5 baje lise barabihevye kuba bacitse intege mugabo ufise passion naho azi ibintu bigoye kuko ibi byababona vyiza gusa Nancy Mustar ande Joseph nka Landry Mugisha Mustar David Kamel Mustar ariko inyuma yabijya mubona byo vyiza hari n'ibindi bintu bigoma challenge gukora ntiwahembwe gukora bakumeneye kamera wagitoza makuru bagukubise bagufunze izo ni challenge zindi ziba zinyegeje zituma iyo umuntu adafite passion usanga yabihevye ariko bakure bafite passion nayo ni iki kumenyesha makuru no kugira iki ugiye muri culture canke babari culturel bamenye yuko bagiye guteza imbere ibyo bagiye gukora kandi babikora mu buzima mu buryo buri right ko benshi usanga bimwe bumva usanga umujournaliste arahengamye urumva ivyo urumva ko kutakaza passion yakazi kawe ukora akazi kawe neza kandi ugakore neza hama ikindi naco ca kabiri mu gukora akazi kanyu neza harimwo kumenya ati mbega akazi kanje nshinzwe nakaye suguponda suguteranya abantu sukugenda kuvuga amakuru tatohoje gukora akazi kawe neza nukumenya ati je ndondera n'inkuru abajournaliste buno munsi benshi sinimvuze ubona cyangwa uriya barirengagiza amakuru usanga yiste page ya Facebook kandi abantu bamukurikirana nk'umujournaliste mugakoresheje inkuru ziwe za famille yiwe n'ibindi ariko yabonye Master Andre musi yasohoye cover Master Andre musi yasohoye article habaye buzz nziza yovugwa kuri we ariko ngo ujya ngo numunika nkandi umva ntibazi commitment canke ishobora kwita responsibilities zabo bafise benshi bari bamwe babizi nivuga ati twese rero mu mwuga wacu tumenye ati nje nshinzwe ikinshizo kurondera makuru ku Master Andre ndigana makuru amashasha afise ndatangaze utenze uvuga ngo nshaka ngo makuru yakana akagusa no tumenye ko turinda makuru tuyatangaze mu buryo buri right aza ko kizodufasha gutuma muziki wacu fans baroza baronka makuru menshi bakamenya barindwi bashasha ibintu nk'ibyo n'ibindi yego
Yes, bakunzi wa Buja Hit TV, dusa n'abarangije ikiganiro cacu cuno musi nkabandi kumwe na Masterland, ariko ngoma ndabaza ikibazo kimwe gusa canyuma ndamuha kanya ndamwe ibibazo bibiri nawe ambaza. Masterland, nk'umuntu akubwiye ati nyibira ibanga ryo gutera imbere, uwo mubwira ko umuntu agira iki kugira ngo atere imbere? Ibanga ryo gutera imbere kuri jewe gushika ino saha ni ibintu bibiri namaze kubona, nuvuga nka bitatu. Icyambere imbere ya byose ni Imana niyo yonyene ishobora gutuma byose nuvuga ko kuri je ni grace ni Imana niyo ituma dushika kuri ibi byose. Hamisha kabiri cyo gituma ya grace nayo iba ifasha ko Imana nayo yene yo gufasha wicaye no gukora ugakora kumenya ati mbega niko nkora iki, kubera iki niko nagikora, kubera iki niko ndakora no mwanya, ego gukora cyane, hard work smart work, gukora cyane kandi neza nishasha kabiri. Hama icya gatatu no kudacika intege, ko kenshi ari gihe uba ukakora neza kandi ufise n'umugisha canke ile nyota Imana iri kugufasha ejo canke igihe ejo, ariko nimba igihe cyawe kiri gushika ejo ubiheba no musi. Muri make abantu bese bagibashika ku bintu vyiza nuko batahevye ibyo we kwarakora, kuko ni gake ushika ku bintu vyiza canke bikomeye mu nzira zoroshe. Nimushaka gushika ku bintu bikomeye uca mu nzira zikomeye nyene. Ibintu n'ubwa bitatu nyamukuru byamfashije n'umugisha wa mama wanje amezagera cyane, yego. Ya, turabashimiye cyane bakunzi ba Buja Hit TV, turamushimiye cyane Masterland, ariko imbere ko tusezera Masterland ndaguhaye akanya ibibazo bibiri umbaza basi tuce turangiza ikiganiro cacu. Je ndakwaza kimwe, kubera umujournaliste. Ya, ndumujournaliste kubera kwanza icambere ndumva muri je nshaka ko umuziki w'u Burundi utera imbere. Kuba naratanguye aka kazi k'ubujournaliste nuko mfise intego yo kugira ahantu nkuye uyu muziki naho ndawugejeje. Yeah. Umva ahuzo nigerezo uvuga ati jewe isho nifuza nagishikanye ubu ndashaka kugira retirement, ndashaka gukukuruka nkashira microphone hasi, ego nijyari. Bizovana naho nzobona umuziki ugeze, niwagera aho nifuza nkuko ubivuze nzodepoza micro. Sinovuga ngo nijyari kubera kuva ntangura ibi bya journalism na changement nini cyane ndabona, donc ego hari ibyo mbona ariko ntibiragera aho nshaka. Yes, bakunze wa Buja Hit TV, turabashimiye cyane, turashimiye abaravye ikiganiro cacu, turashimiye abafans ba Masterland, turashimiye abakunzi ba Buja Hit TV. Nimwibagire kugira subscribe, nimwibagire kwandika commentaire no kulikinga. Twari kumwe na Masterland, reka Masterland agira icabwiye abafans biwe n'abakunzi ba Buja Hit TV. I love you, ndabashimira cyane mwarakoze kunkunda no kunshigikira, komeza imbere hacari urugendo kandi turashaka ni support yanyu. Yes, bakunzi wa Buja Hit TV, turabashimiye kandi kuri microphone makugenda Nancy Amanda, nkuko mubibona inyuma ya kamera hari CK Professional, Nancy Amanda. Urashaka kumamagara, she know what she doing cause I know what I'm doing.